Tomson umeze neza? Meze neza ndakomeye namwe murakomeye. Jimeze neza ndashima. Yego ndakubona umwaka mwiza. Nawe twese vraiment namwe kwezi. Umwaka watanguye neza kuri wewe? Watanguye neza, watanguye ndi mu mamedia tour y'indirimbo yanje shasha gumya. Ubona ko bimeze neza vraiment. Ego cyane ni Tomson turi kumwe hano ku ndirimbo yiwe gumya. Tomson waduhebye baduka ke jina yuko kwakira ke kweli kabisa. Urabimba ko sometimes biba bigoranye mu kwipanga nyene gukora akazi. Kenshi ngaha tubagendera dufise icyo tubazanira atacyo dufise naho ucumurondeza gatireka ndabico shira abafana turamukirize abakozi ba Live nkuko nababwiye n'umuririmbyi adacika nukuri ntiyakiriwe yaje kare cyane. Abakozi ba Live batemo basi mu seconda 30 batemo ukufata inkoko kuyikerera gumya ikubise hasi ukanyerera nk'umukinza bagiye gukinda ufata amahero ukayahindura shaka ungumiza muri mudu cyangwa uvuna akaguru ati gumya wifuza wambura imuzu buhoro buhoro baby go down iri joro nicewe nawe reka ngufate ku mata isi ndagusiga turajyana nawe. Yes sir. That's okay, baby Josh. I got the names. Gumya. Ndakumva kuntu. Ego cyane Tomson. Kuko ukunda kuririmba ariko uratamba bikuri just ukabijyagiranye. Mbona indi talent kubw'iwanje novuga ko ari indi talent kuko bamaze guhura n'abaririmbyi benshi cyane bambwira yuko nawe nyene babikeneye. So je kubw'iwanje ndabishimira Imana gusa kandi ndabigyoherewe cyane gose kuba ndi umuririmbyi aririmba atamba ikintu cyiza cyane. Ego cyane ntikiraja mu ndirimbo nyezina gumya kuko ni yari muzanye hano ariko kandi je ndafise abazi je ndikunda kuri sindiko ndakubesha ndakubona Big Fizzo murasa murabagenza. No big brother nyene ni ndo wambere akubwiye kusa na Big Fizzo? Oya nawe nyene arabizi sino arabizi ko muzi n'ukuri murasa no kuvuga muba muri abagenzi zomba bazamwe. So turazinanye mugani turabagenzi cyane mugabo turazinanye iyo dance time yo guhura nawe twora tuyaga byinshi cyane mu bijyanye n'amakonseil kuko urabizi ko bajya badukuriye sino kandi umufana wiwe nawe nyene ni umufana wiwanje. So kubw'iwanje ni ikintu cyiza cyane rwose. Ukuri ndiko mana bashe bunatara na Tomson yarahomye n'ukuri no John ubwa twawe na mutoya wiwe nta kamwe ko twana Big Fizzo ko natwahuye deje tambo turabatonya biwe nyene mu bijyanye n'akazi ego cyane. Tomson akiza kera uharavuga ngarimba nka Big Fizzo ariko kuki mudirimba kwanje bana ego cyane barakuda kwimubaza ngo ndirimba kwanje birashobora gushika umuntu akarimba donc ugasanga umuntu asije nk'ibyanaka mugabo uririmba neza. Merci beaucoup kandi no kuririmba nka Fizzo ntacyo bitwaye kuko ni Burundi ajewe kandi ndamubaha sino gusa benshi bakunda kubivuga bivanye no kungena nakora karaoke nko mu myaka 2-3 heze narakora karaoke kandi narimita sana indirimbo ziwe. Nico gituma bavuga ngo yes kandi iziwiwe sinzi ukungene babyumva mugabo sino zose nazirimba neza narimba Jackson neza Kidumu sino nkeze kwa Fizzo ukungene mbona ati niwe nyene ari ngahani twandabona sino gusa ndabishimiye cyane gose kuko nabyo nyene biri mu bintu nyene byashoboye kunshikana ahantu kumpushinga nyene n'abandi bantu bakabakira na jewe gukurikirana ibintu by'iwanje. So byose ndabishimiye. Uracaririmba none karaoke cyane wabaye uraja muri karaoke? Karaoke aize nk'imyaka 3 hafi 4 narahagaritse ko nari nifuza yuko noja muri karaoke solo yiwanje
kandi abishimiye cyane rwose ko na karaoke nawe nyine yaramfashije. Ubu ndafise ikintu kininiya cyane kuri jewe, ndacita kininiya kuko iyo ndonse ingene no kora live music ndayikora kandi atabwoba, bisubira yuko iyo karaoke niyo yamfashije kugira nikuremo ubwoba bwo kuririmba n'imbere y'abantu. So bw'iwanje ni ikintu ciza cyane. Ego cyane, nico kibazo nagira ndakubaze ngo karaoke igufasha iki muri kino gihe ubu usanzwe uri muri carrière solo yawe? Igufasha iki na cyane utumiwe nko mu biteramo bitandukanye? Hari ibiteramo bisaba kuririmba live music. Turabizi neza ko hari umuririmbyi agiye muri studio ashaka kuririmba neza cyane, mugabo agiye muri live kubera ko akuntu atabimenyereye, atayifatiye umwanya, ugasanga biramunaniye kandi tumuzi nk'umuririmbyi ashobora kuba afite icyo gihe. Nicyo gituma nagenda kubaza ngo ahanini karaoke irafite icyo imaze mu gihe umuntu aba yayihagaritse nyuma akaja muri carrière solo. Ego kuko icyambere ni experience y'iyo myaka wabaye muri karaoke biragufasha cyane gose. Sino je kubwiwanje biri au contraire kuko nkoze indirimbo zanje bavuga ko ndirimba neza kandi ngofise ijwi ryiza. Sino muri karaoke amfeti benshi barakunda sana bambone muri karaoke. Sino kubwiwanje urabona ko turifuza kuba abastare tukaronka n'ibindi bintu bijanye n'imano y'iwacu, mugabo ni ushobora kuba umustare uririmba indirimbo z'abastare. So muri karaoke urumva ko uririmba indirimbo bicaye gufata umwanya nawe nyene wo kwandika iwawe kuko ufise time yo kurondera ama links izindi ndirimbo nshasha isohotse ukayirondera. So urumva ko ari ibintu nyene bidatuma ko nawe nyene ukora iby'iwawe. Sino karaoke irafasha cyane rwose kuko iraguha oreille musicale, ushobora kuririmba contre-temps, uririmbye nabi urabyumva, sound imeze nabi urabyumva. So icyo ni ikintu kininiya cyane rwose kubera hari abaririmbyi benshi cyane baza kuririmba mu sound nyine ameze nabi, mugabo ntavyo yumva kubera ari ahantu ataciye. Sino ndahamagariye n'abandi baririmbyi ko boja mu makaraoke ugafuma basi ufise ahantu hamwe cyangwa habiri basi utemberera bakaguha iyo time, micro bakayiguha ukaririmba live ukiyumviriza. Yego kuko ni ikintu cyiza cyane rwose. So kubwiwanje vraiment kiramfasha kandi rigiye mpura n'aba legende nyene badukuriye bakemera ibyo nkora bivanye uko ngene yanyumvise muri karaoke. So ni ikintu cyiza cyane. Ego cyane, reka tudatevye ibindi bibazo tuzaza kwimaza hanyuma reka dutandukire ku ndirimbo yiwe Gumya bari kumwe na Fabulous. Icambere kubera iki wari watunyoteje? Ibintu biradusaba uburyo bwinshi cyane n'inguvu n'umwanya. Siga yuko abatwebwe turafise n'amafamiye nyene aturaba twebwe. So urumva ko ari giye ufata time nyene yo kupambanira famiye. yaheruka n'umusore kubari inkumi ziko turaba tubibutse neza turi kuri Canal Plus 396 turi kuri Star Times 106 n'amajana 781 no kuvuga turiko dukurikiranwa hafi kw'isi yose. Rero inkumi yarizi yuko Tomson akiri umusore kuko yeruka ngaho akiri umusore bashaho umwe ubona umupapa yarubatse. Tomson ndakoresheje ntubatse oya ubwo gusa nubatse kuva kera. Ndabifitiye uburambe nyene imyaka ingahe so naza ngana ntibyari bwawe nyene ngo tubibone tuvuga ati byave Tomson arubatse ariko ubu ni byave yumva ibintu officiel arubatse reko abantu bahora bamwihenda ko nta n'umwe anyihenda. Asa ngone ka twakwitebeza cyo mwana je Tomson nzomona ngo yagize Maria agisha ego cyane nashaka. So ni ikintu cyiza cyane rwose no kuri jewe bone ibintu n'inguvu zo gukora cyane kuba ufise n'umuryango kuko uragufasha no gusengera kuba ufise umuryango n'indi occupation utaronga time yo kuja
mu bagenzi nyene badafise akamaro kuko abo bagenzi barahari nyene mwicaranye mukayaga ibindi bitajanye n'akazi cyangwa bitajanye n'ikintu cyo kurondera amahera. So vomye ni pambanire kuri famille yanje sino muri no mwaka vraiment ku bafanzi banje n'abakunzi banje vraiment tuzosubira kandi kubanyoteza kuko n'ubu buryo no kuri kote kandi y'aba director abahinyanyuzi nyene badukorera imiziki hari igihe nyene agukorera umuziki bigafata umwanya kugira uguhe nyene bica bikuveteza ukuntu sino pour le moment tuzora ibindi system tuzokoresha kugira ibintu bize biragenda neza kandi ku mwanya. Kubera iki wahisemo gukorana indirimbo na Fabulous? Fabulous ni big bro ndamubaha cyane gose ivyo akora turahana ivyumviro sino gusa nivuje yuko nokorana n'umuraperi ndiyumvira Fabulous ndamurondera turayaga aremera aranambwira ko nawe nyene yarafise live nyene ko twokorana sino fise indirimbo iri muri studio tashaka kujayo tugakora kandi twabikoze neza yarabyifashimwe neza cyane navuga merci beaucoup kuri Fabulous kuko gushika pour le moment urabona ko nawe nyene tuko turafashanya kugira igikorwa gishikira abantu neza nawe nyene arapostinga n'ibiganiro byose njamwo aramfasha gushinga nyene cover so ni ikintu cyiza cyane gose Imana mwezagire cyane. Ego cyane kuri wowe gukora korabo uri kumwe n'umurundi nka wewe bivuze iki bigushigikira mu buryo buhe? Ubwa mbere na mbere je kubwiwanje nyene iterambere ry'igihugu ry'abarundi bose n'ry'abaririmbyi b'abarundi muri rusange so je mbona ko ari ikintu kinini apa yo kuja gukora n'undi muntu wo hanze atagufasha ikintu so niyo mpamvu ubona ama collaboration menshi dukora abarundi adashika ahantu kubera turimana twebwe ukorana mugabo ukagenda gukora n'undi muntu akaca bifata nk'ibintu bya simple nyene hana posting yawe. Yes ico rero ni ikintu je negeza kwiga cyane gose muri kote ya collaboration n'abandi bantu bo mu bindi bihugu na niyo mpamvu ntimurabona ngo Tomson asohotse ngo agiye gukora collab andi hantu sino vuba bizoba mugabo ni ibintu byo gufatira umwanya n'umuntu mukayaga ukungene muzofashanya kugira igikorwa gishika ahantu so je rero ni ikintu cyiza cyane gose gukorana n'abarundi kuko nivyo mbanye neje kubwiwanje. Ego cyane kandi tandukire ku butumwa buri mu ndirimbo ni indirimbo ifite umudiho mwiza cyane natambika kweli ariko turakinanya mbega ubutumwa ahanini bwerekeje ku mukobwa kuko urayumva ko hari indirimbo imeze neza y'urukundo yo gutwika kabisa so ikintu kimwe message irimo benshi cyane ndazi ko bamaze kuyumva sino ni message y'umukobwa yo kubwira umukunzi wawe so urabumva ko ari indirimbo gutwika indirimbo gutwika nshaka kubaye barumene ndazi. Ego cyane iyi ndirimbo yakozwe nande ahaba ku masanamu canke ku majwi? Ku majwi yakozwe na Eitizo Technology anye novuga big up kuri Eitizo ko ni umuntu tumaranye iminsi myinshi hafi imyaka 2-3 dukorana kandi tukanafashanya so ni brother wanje vraiment ndamubaha nanyene arubana ivyo nkora so ni umuntu tubayeho neza ku masanamu nawe yakoze baby banko andilere so nanyene mu director azwi amaze gukora byinshi cyane kandi amaze imyaka myinshi cyane abyifatamwe neza nibo bakoze indirimbo nawe nyene novuga big up kuri bo kuko nawe nyene baramfashije mageke indirimbo ni wanje sino gucanga ivyumviro twese tukabihuriza ko
so ni ikintu gikomeye cyane rwose. Ego cyane biga muri ko mwashotinga na ikintu cyakugoye cyane muri iyo ndirimbo hagati k'imvuma kirankoze gatoya. Bwa mbere shooting ya mbere kuko twayigize kabiri. Shooting ya mbere byarangoye kuko sinaronse umwanya wo gukorana n'abadanseri banje ama repetition. So baraje nyene kubona nari mu yes, turabura ibyo dukora, turapanga amapa muri location deja byadufasha umwanya nyene, twaciye dutangura dutevye sino twaciye dufata undi munsi kugira dukore ama repetition n'abadanseri kandi vraiment twarabikoreye ko urabona ko indirimbo twaragerageje nyene kubyifatamo neza. So nawe nyene uvuga merci ko abadanseri banje ko n'abadanseri bose novuga ko ari biwanje official batamba no mu yandi ma clip sinda gusaba petit tumaze gukorana nka clip zanje zose. So nabantu tumvikana tukayaga n'aba brother aho nyene uvuga merci kuri bo bagifasemo neza. Ego cyane indirimbo yawe bashaka kuyisanga he? Kuri YouTube irahari ni Tomson The Voice, Boom Player Tomson The Voice, Audiomack, Spotify, accounts zose zigiye zama audio. Indirimbo iriko kubaje bakunda ama challenge, TikTok iriko, so ahantu hose irahari. Yeah. Ego cyane turangiza Tom Cruise mu mwaka wa 2023 n'igiki cyakuryoheye mu industry Burundi, n'iki wabonye yuko hakirimo agahazi ikwiye gukosorwa mu bisata byose bigize industry? Muri industry umwaka wose nagenzuye nakoze nagize amanalize kuri iki kintu vraiment kiraryoshe cyangwa cyateye imbere, ariko kandi hariho n'akantu gahaze mu bisata byose, haba mu bitaramo, haba ibintu byose biri muri industry bibiri. Hanini ndakuvuga cyane kuri kote nyene yo gushigikira ibintu by'iwacu. So tutishigikiye nta wundi yo dushigikira apare yo gushigikira abandi nyene bamaze kubaka ivyabo barabyubaka, hanyuma twe tukaza kubashigikira. Urabona ko si ibintu vyiza. Icyo cyari kibazo no kubaririmbyi abandi bagenzanje, nkuko ngene dushigikira abandi si ikintu ciza, kandi tworeka kubashigikira sino ibyacu imbere, tukareka kwiyumvira yuko leta ari cyo izodufasha, sino gushiramo ingufu cyane. Ikindi nacyo ni kuri kote y'ama concert bashoboye kubona abaririmbyi benshi cyane b'abarundi bagiye bidoga mu kugene batahamagarwa mu ma concert, abaririmbyi baguma ari bajya nyene. So icyo ni ikintu dutegereza guhindura ibyo bintu bibiri, kuko icyambere na mbere kizana ibyo bintu byose kutaba abapatriote nyene, gukunda igihugu cyacu, tugakunda ibintu by'iwacu. Kurabona kule murabona ko ariyo n'amasanamu yafashwe abandi baririmbyi bo hanze, mugabo kule bariko barazitera copyright ya ma accounts z'abantu. So biratwereka yuko badashaka yuko mubashigikira, barafise iyindi ntumbero yabo. So dushigikira iby'iwacu kuko na muririmbyi w'umurundi yotera copyright ngo image yiwe ya TV online yamukoresheje ikiganiro, urabyumva. So mugabo ko baca biyumvira yuko aya ma image twabasigiye nabo bariko barinjiza, reka tuyakubite copyright babibure byose. Kubera iki? Twamaze kubagira promotion, baraza baritohera amahera bagenda bayatwaye, bazogaruka copyright. So dukunda ibintu by'iwacu, tubishira imbere, dushigikira abaririmbyi b'abarundi. So ni benshi cyane babikora neza cyane. Yes, so icyo kintu ifoke tugikorera ko kibi kintu nyene official, tugakolabora sana, kuko nkirageje kuraba ahandi ari ukuntu batanga ama kolabo kuri bo. Sino mu Burundi bashobora kurondera umuririmbyi shaka dukorana ukamwerekana projet kumeze, mugabo akakwereka ko adashaka ko mukorana. Niyo mpamvu abo turiko turakorana pule mu maje kubwiwanje ndabashimiye cyane gose abashoboye
kunshigikira bakemera ko dukorana, so ni ikintu ciza kandi ikintu ciza bagumana iyo mitima kuko nico kintu cya mbere dukeneye iterambere y'igihugu ry'abarundi bose muri rusange. Ego cyane, murakoze cyane kandi muvuze neza cyane. Tomson kandi dukunda kubona cyane mu biteramo bagutumira ubwo si wowe uri ku gitigiri kinini cyane ntibakwizera cyane nkuko abandi bamaze neza bavuga ati kubera iki batakwizera ngo badushire mu biteramo. Je mbona ko batanyizera sana, so ntibanyizera vraiment, sino je ndafise plan yo kuza ndakora igiteramo by'iwanje kandi ndibaza ko so no ku bandi baririmbyi icyo nobabwira fuke dutangura gukora ibiteramo by'iwacu turarindira ngo makanaka tugira igiteramo azomamagare kuko urabona ko liste y'abaririmbyi bajya mu biteramo ni bijanye kandi hari n'ibindi biteramo abandi baririmbyi bakaronga amahirwe yo kubonekamwo. Ni ikintu ciza kandi n'iterambere ku gihugu kuko impano ni nyinshi cyane rwose. So je kuri kote yiwanje je nta kibazo ntacyo bintwaye, sino ari ngerageza ngakora ibiteramo by'iwanje, so vuba cyane tuzatangura kuza tubikorera iby'iwacu kandi ndazi ko abafana b'umuziki bazobitabira sana kuko indirimbo turazifise izo bakunda. So asigaye uko gusa twe nyene tukirengota twavuga reka tuze tubikorera iby'iwacu kandi iyo ni idea bien no kubandi baririmbye ko no hanze baragerageza bakikorera ibiteramo. Ibyo bahamagawemwo usanga ari bikenya cyane rwose gusumba ivyo yikoreye. So nanjye nibyo nifuza, so ku barundi bose n'abafanzi b'umuziki ndundi n'abafana banje umwe munshigikira vuba cyane nzoba ibiteramo by'iwanje. Urakoze cyane. Turangiza ikintu umuntu ashobora gusigarana yaba abategura ibiteramo, yaba abaririmbyi bakuru bacu, yaba abaririmbyi batoyi bacu, yaba abaraja mu ma organisation atandukanye muri industry yo gutegura ibiteramo byo kuzana abaririmbyi hanze cyangwa byo ngaha iwacu mu gisagara cyangwa ruguru, akaja gushaka kwabwira umuntu wese imwatiri gusa bashigikire abaririmbyi b'abarundi, bagerageze kubaha chance nabo nyene yo kubahamagara mu biteramo kuko ariho n'abandi bokora ibirenze cyane rwose. So dushigikirane, tuba patriote, dukunda umuziki wacu. Nicyo mbona novuga je vraiment kubwiwanje, hanyuma dushigikirane twese n'amamedia ashigikira abaririmbyi b'abarundi, sino twoshika ahantu kimwe gusa dukeneye iyo support ya kila muntu wese kuko abaririmbyi tuba dukeneye supporting. Iyo dutanguye no gukora ivyo biteramo by'iwacu bakadushira no bakanza no kudushigikira nyene muri ivyo biteramo kandi urabona ko ari ikintu ciza. So niko kajambo je no basigira. Ikindi nacyo ndabakunda cyane abashoboye kudukurikirana pour le moment, mwebwe mwamaye ikiganiro BTV. So nabo nyene Imana ibayezagire cyane bose n'abandi baririmbyi mugume mubashigikira gusa karaba ko afise impano ukamushigikira kuko bana nico kintu cya mbere kigiye imbere kabisa. Imbere hatangura impano hanyuma inyuma tukaca tushigikira umuririmbyi wacu kandi niyo ntumbere yacu twihaye ni kuduza impano z'abarundi ko tudakunze ibintu byacu naho tubona tuza kudukundira ibintu byacu mu kibanza cyacu. Rero abarundi kazi abavuga bashikana y'abapasoni inkumi n'imisore dukunda iby'iwacu kuko iby'iwacu hajya birafise akamaro kuko niwajya gukunda ibyo hasi ndaho sivuze ngo ntimukunda ibyo hanze ariko imbere iby'iwacu. Rero imbere yuko genda abanza twita akantu hanyuma twese atigumya ngwino fate tuje kuri dance style yawe baby ni always kumya nukashire muri sixpence itizo mwana mzika na washa fire gumya ukufata inkoko kuyikerera gumya ikubise yasukanyerera gumya umukinza baje gukinda ufata amahero kayahindura shaka nkumize muri mudu cyangwa uvuna akaguru
ati gumya wifuza wambura impuzu buhoro buhoro baby baby go down iri joro nicewe nawe reka ngufate ku mata sindagusi turajyana nawe gumya 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 mizamo gumya. Wow. Yari Tomson turi kumwe no kundirimbo yiwe gumya bari kumwe na Fabio ndakushimira cyane. Ndabashimiye cyane rwose. Amen.